na jewe ndifadikanije n'abandi mu guhumuriza abahuye n'isanganya ry'isoko ryahiriye muri Parise no kwa Ndayizamba, ndababwira ati uhoraho abarose ukwigumya, ndanamenyesha ko nka twebwe tuba twiyumvira imigambi itandukanye, ko tuguma tugerageza kwiyumvira ibyo byose byoza birategura novuga ati Uburundi bushasha bwozotuma izo mpanuka zitaza ziragaruka ku neza ya twese nk'abarundi no ku neza y'igihugu, nayo ubundi Imana ibarose ukwihangana kwa cane. Nk'uko bari babivuze, nanjye mpagaze ngaha mu gushira habona umunezero mfise nk'uwatanguje iki ciyumviro ca One Africa Investment Fund, ikigega je ntahengekanya kuvuga ko ari inyishu y'iterambere ry'Uburundi. Naravyeretswe, nzokwama ndabivuga, nongere ndabivuge ko iki kigega ca One Africa Investment Fund ni iterambere ry'abarundi twese, duhereye kuri wa Murundi ari hariya ku gatumba. Ari naco gituma mu kubitangura abanyakubahwa hari n'abagiye baratuduha ivyiyumviro ko era kuri ya mitahe bizimvye miliyoni 10 ku mutahe umwe, turarahira turarengwa ati sivyo uhoraho yadutumye ku Burundi, ati umutahe nuwe ku mafaranga makeyi ashoboka kugira duteye imbere, dutere imbere twese, na wa murimyi w'ikawa ashobore kuzaryoherwa ati raba isoko ryanje, kuko harahiriwe nk'abafashe iya mbere, ubu barafise ubwo burenganzira bwo kuvuga ati biriya byose mubona bya Buja City Plaza ni twebwe. Je nazanye ikiyumviro gusa, nayo ubundi ibikorwa ni bya twese. Rero mu kigega ca One Africa Investment Fund nk'uko umuyobozi yabivuze, ni ikigega kigizwe n'imitahe y'abanyamitahe. Muri abo banyamitahe rero canke twebwe twabise abashoramitahe, baba bafisemwo umutahe, baba bafisemwo imitahe, arico gituma uyu munsi umuyobozi yavuze ijambo ryiza, naciye numva ari insiguro nziza abandika ama dictionnaire baze bagenda babishiramo, kuko ni impapuro nyemezamutahe. Urumva ko urwo rupapuro uno munsi tugiye gushira habona nurwemeza wa mutahe wawe, bivuga ko uba ufise ko options zitandukanye dushobora kuza kuvuga ko mu byo twakoranye n'abavoka abajuriste babyigiye, tukabisabira n'ubuhusha, twashimye ko canke twasanze yo kwitwa titre de part, mu Congereza ni unit title, mu siguro zimbitse novuga ko ari obligation canke bond. Nsiguye ko gatoyi rero, mu Congereza ho bavuga ko ari it's often called bond canke ico bita fixed security. Rero izo mpapuro ni umuntu azana umugambi, hanyuma agasaba abashoramitahe canke akugurira amarembo abashoramitahe, bakaguramo iyo mitahe ku kiringo kanaka. Ubu zirya mpapuro canke irya mitahe mwatanze, mwarumvise ko leta mvyeyi, leta nkozi yatwugururiye iratugabira, yaduhaye imyaka igera ku 24 yo gukuramo umutahe wacu n'inyungu, hanyuma tukabona kuyisubiza. Mugabo aho ni kuri faze ya mbere y'urya mugambi wa Buja City Plaza, kuko umugambi wa Buja City Plaza ugizwe n'amafaze 6. Urumva ko we wajemo imbere hari opportunity nyinshi zo kuguma ugenda wiyongeza, unabimenya kare kugira ugende wiyongeza, ejo ni wasanga twageze ku myaka 100
aho hose uzobandanye wamura. Wanashaka ibiharuro bimwe bimwe twagiye turagira, twarabonye yuko atani imyaka 10 tuzogera ko tutarakuramo umutahe wacu. Urumva rero ko inyungu ndakunze kubivuga ati mu financial institution ko yazoba ari ikigega ca mbere canke financial institution ishobora kuzana umusaruro ukwiye. Nkuko bagiye barabivuga rero, izo titre de part mu byo turiko turagerageza kuganira n'abajejwe n'abahinga bajejwe iki kigega, turiko turagerageza kuganira mu nzira yo kugira bice mu mategeko izi mpapuro nyemezamutahe abantu bashobore kuza baranazisabirako n'utudeni, kuko ni wa mutahe ufise hanyuma muri kuragendana. Kurya babivuze, cyenda ashobora kuba mvuga ati naguze uwo mutahe mu gice ca mbere ndawugura 103, none uno munsi ndikenereye amahera, mfise ya titre ndikenereye amahera, cyangena nkarondera ushaka kugura nkaca namubwira ati ubu umutahe valeur inyongera agaciro ya prime de mission ya wipurs ubu yaragiye ko ati je nyihera 119 niyungukira 6,000 hanyuma je nibandanirize wewe wibandanirize. Ivyo byo bya transfer urumva ivyo ni automatique. Urumva rero ko ari urudandazwa rugezweho. Kindi nkunze kuvuga je bivanye n'ibihugu nagiye ndacamwo, abatari bake barazi ko nakuriye muri Australia. Ibi bihugu mubona biteye imbere ni ukuvyagiye biratera imbere. Ni ukuvyagiye hajya mwama mwumva ngo Ubushinwa bwateye imbere mu mwanya muto, ni ukuvyagiye biratera imbere. Nzoguma ntanga uburorero, hariho n'akandi karorero tanga k'urugomero Ethiopia ihejeje kubaka. Burya rujya rugomero bivanye n'uko hari ibihugu bimwe bimwe byabonye umenga ni intambamyi bikaca biba ngombwa ko bibloka Ethiopia kugira isabe amafinansima mu bindi bihugu. Harageze aho Ethiopia rero ikivuga terega amafaranga turayifitiye. Ico gihe ibi turiko turakora uno munsi nivyo bakoze. Rujya rugomero rero ubu rwaraheze, abambere bagiye kunguka na bene igihugu ba Ethiopia. Uko tugira Imana tukaba dufise leta yipfuriza ibyiza abarundi, yipfuriza inyunga abarundi, ikatwemerera ko dushobora kubaka isoko rikuru rya Bujumbura. Novuga ati nanje nkuko nagenda bivuga canke n'abandi bavuga, usidukane niyo unze gusigura ati imitahe mugura sifashanye, ni inyungu kuri mwebwe, ni inyungu kuri wewe waguze umutahe. Rero nugutera integate dusidukane niyo. Bivuga rero ko wa mutahe uba ufise ya myaka 24 yose twavuze, hariho inyungu zoza uraronka buri mwaka. Ivyigwa ubu tugeze ko byerekana ibice bigera ku 12 12.5 12 n'igice kujana ku mwaka. Mugaho twagerageje gufatira ku bintu bito bishoboka, nayo ubundi ku by'ukuri possibility yuko birenga inshuro nyinshi ni niniya, kuko ubu turavyikiye yo cyagugwa mu 98 nibaza ko uciye urabo buca ubona ukuntu ibintu bigenda biraduka. Rero tukavuga ati nitunyaruke. Twaragiraniye ibiganiro bihagije n'igisata ca Bankobo kijejwe ukwandika abashoramitahe ariyo registre, kandi ishimira cyane n'abakozi bari muri ico gisata. Nyakubahwa Jeje urafise abakozi beza. Rero n'abajene bari dynamique mu byo twagiye turaganira. Rero twaragiye turaca hirya no hino, ndanababaza ati none ko dufise aba diaspora benshi canke tugiye kuronka aba diaspora benshi, bobo izi mpapuro z'umutahe bazozironka gute?
baca bambwira ati ubu turiko twahejeje gushiraho mekanisme yuko umuntu yoba yibereye muri Australia, muri Amerika, yaguze umutahe canke ariko aragura umutahe, aca twandikira email yagize ya acte d'engagement, kuko hariho kuriha umutahe, iyo ni intambwe ya mbere. Muga kugira witwa umunyamitahe canke umushoramitahe, nuko usinya irya acte d'engagement canke urwandiko rwo kwiyemeza kuba umunyamitahe. Inyuma yo kwiyemeza kuba uwo mushoramitahe, niho rero ushobora gusaba iyo titre de part canke urwo rwandiko, iyo obligation canke unit title ukayironka. Iyo rero wibereye hanze uca wandika ukabereka ya dossier yawe ya acte d'engagement, hanyuma barambwiye ko baca babigukorera ubwo nyene mu kanya gatoyi. Niyo wowe uri muri Australia, niyo wowe uri muri Amerika, niyo wowe uri hehe, iyo titre yawe ukaba uyirose. Rero murumva ko iterambere rya Bankobu irakaze cyane gose. Akandi kantu gatoyi nshobora kuvuga ko ni akantu kajanye n'isoko ry'imitahe. Mu Burundi tugira Imana, baraherutse gushiraho isoko ry'imitahe. Ni iterambere nabonye rikomeye, kuko mu bindi bihugu n'abajene bakiri bato nk'uku kwanje canke nk'abandi nyuma yanje barashobora kudandaza, niyo byo b'ibihumbi 10, niyo byo b'ibihumbi 20, barashobora uno munsi kubidandaza saa 4 z'igitondo, bakarishira kuri iryo soko ry'abashoramitahe, hanyuma ejo mu gitondo bakayakuramo bungutse. Keshi urumva ushira umutaha aho ubona ibintu biba biriko birunguka, bivuga biti rero twebwe mu biganiro twagiranye n'abarongoye ikigega ariyo African Dream Assets, babwira ati nyarutsa One Africa ije ku soko ry'imitahe, kugira b'abashoramitahe bacu batangure izo titre canke ayo mafaranga yabo bashatangure kuya tradinga, kuko muri ico gihe ni naco ARMC dusabira kuba kuguruka kuvuga ati nteka n'amazi tuguze uno munsi mu kigega, nye n'imitahe uwo ari we wese ararabimenye, kuko s'amafaranga yacu, s'amafaranga yanje, n'amafaranga yanyu. Urumva ko rero iryo soko ry'imitahe icyo abantu bashorako ni produit finance canke financial product. Iyo produit finance rero n'amahera, ni isoko tuja gushorako amahera, ni isoko tuja kugurako amahera, hanyuma babijejwe ari Bankobu nyene canke African Dream Assets bakabidufashamwo nk'abahinga. Rero nkavuga yuko iyi One Africa Investment Fund vuba muzoyibona kuri iryo soko ry'imitahe kugira ibintu biryohe kurusha. Ku gikorwa cy'aba logiciel canke abandika urutonde rw'abashoramitahe sinobigarukako, nyakubahwa deje wa Bankobu yabivuze. Ubu abashoramitahe bose botahura neza ko imitahe yabo yanditswe, amazina yabo yanditse, hageze kugabura bazoza barara babimenye. Ikintu cyose kiriko kirakorwa muri iki kigega ca One Africa Investment Fund tubifashanije n'aba bahinga giteguye neza cyane. Rero na jewe numva nezerewe cyane gose, biramurumva ko abagiye baravuga ko banezerewe cyane gose, je no cyangwiza inshuro 10. Rero ndahimbawe gose kuba dushitse kuri iyi ntambwe yo gushikana, kuko twagiye turabivuga mu ntango tuvuga iyi vision, none turatanguye kwerekana, turatanguye gushikana. Rero nanje ndashinze icese, nimba ntihenze ikirundi sikirenga, ndashinze icese ko guhera uno munsi impapuro
impapuro nyemezamutahe za One Africa Investment Fund zigiye ahabona uwo ari we wese abifitiye uburenganzira bwo kururonka yituye bankobu.com umuregisiere canke ujejwe kwandika abashoramitahe muri One Africa Investment Fund. Ndabashimiye bose, Imana ibahezagire.